Shalom shalom ku bakunzi ba Burundi Gospel TV, mwiriwe gake bivanye naho muherereye no mugiye muzorabira kino kiganiro. Hama nkuko dusanzwe tubazanira abatumire batandukanye, abakozi b'Imana, abaririmbyi batandukanye. No musi twagendeye umukozi w'Imana ahasanzwe akorera igikorwa c'Imana. Reka tudatevye tumuha akanya ashobore kwidondora. Akoze cyane mbanje kubaramutsa. Turi ni kwishengero ry'Urutare Eglise du Rocher ku cicaro gikuru mpuzamakungu aho dukorera ibikorwa. Je tuvugana nitwa Akimana Charles, ndi umwe mu bapastori nga kwishengero ku cicaro gikuru c'amashengero y'Urutare Bujumbura. Ego murakoze cyane, turaryohewe yuko mwatwakiri. Ego hama pastor murubatse bega musabana bangahe tishaka kubimenya? Murakoze cyane, jewe ndi umugabo yubatse amaze imyaka 35 nubatse n'umudamu umwe n'abana 4. Ego mfise abakobwa 3 n'umuhungu umwe. Aramaze kuba kugwiwe ari ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ego ndi muhungu nawe akorera Ingozi. Ubwa nabazuba akurikira zoca yuba kugwiwe mu mwaka uza. Hanyuma umuhererezi abamaze umwaka muri Amerika aheruka kumpereza umwuzukuru. Yo Kwimana bitondekesheje umuhererezi namuronse ku mwuzukuru itararonka umwana. Yo nawe nyene aramurindiriye. Ego turaryohewe cyane, ndumva ufise umuryango munini. Mwatubwiye yuko murabungere, mbega iryo bango mwarironse gute, cyagenze gute? Ibango ry'ubwungere sengewe mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1999 bansengeye nk'umwungere. Ego asuka ko amavuta y'ubwungere ari maze nk'imyaka 3 canke 4 numva afise uwo muhamagaro. Hanyuma ndasengerwa nyene mu ishengero ry'Urutare. Ego twatangura ibikorwa nabo dukorana. Ego bisobanura yuko ibango ry'ubungere mwaritanguriye kwishengero ry'Urutare. Ego me twatanguriye mu ishengero ry'Urutare. Ego nari maze igihe gishika nk'imyaka 3 canke 4 naramaze kwakira agakiza. Hanyuma rero numva umuhamagaro gukorera Imana muri iryo bango ry'ubwungere. Rero naciye ntangura ibango ry'ubwungere. Ego murakoze cyane. Ahama twumvise yuko murabungere kandi turabona yuko mukuze mfise abuzukuru. Mbega mwakijijwe gute? Murashobora kutubwira mu ncamake inahe yanyu y'agakiza? Ku by'ukuri ndakuze, ndamaze kubona ibitari bike ko kugeza uno munsi tuvugana mfise imyaka ishika 65. Bamwe ntibayimpa mbwira ko nkiri mu 50. Cyo gituma handi naho banyise zina Sogo. Zina banyise kubw'intahe zitandukanye. Ko iyo myaka nyene mfise ndayishimira Imana kuko Imana yangiriye neza, impamagara meza, gakiza mu buzima bwiza, mu magara meza. Sinigeze nja mu bitaro bijya byo kugwaruka kaja mu bitaro kajyamayo. Ndabishimira Imana, Imana yangiriye neza. Mu gakiza kanje naho nakiriye agakiza muri ico gihe mbwiwe n'abagenzi nari mu ishengero rya Pentecote. Ego tangura kumbwira iby'ubutumwa bwiza. Ndibuka ko ico gihe nakorera mu ishirahamwe ryitwa Kotebu, nakoze mu myaka 12. Isata cyo kujisha impuzu bita muri tissage, atelier de tissage. Ego nakoze imyaka 12. Ico gihe nari inzoga nyinshi cyane zari mu kunyica. Iyo mbiriyo mba nkizinuye ntaza gukizwa mba ngeze kure kuko nipimye kubo tungana muri generation wacu sanga benshi bameze nk'abakuze nk'abashaje. Ego kuko kuva ico gihe naciye mpagarika byo kubwo ibijanye no kunywa inzoga n'ibindi byaha nyene umuntu akora. Hanyuma abo bagenzi bantumiye mu kinama, ndavyibuka twari mu ishengero rya Pentecote. Hanyuma numva umuvuga butumwa bwiza ariko aravuga abantu bagikora ibyaha, abantu banywa itabi, abantu binyegeza muri bimwe canke ibindi.
nsanga ndimwo ndahaguruka ndagenda ndihana imbere y'ishengero ndavyatura hanyuma baransengera kuva ico gihe nca mbandanya inzira y'agakiza. Yego Imana ishimwe cyane. Ahama byarakoroheye ku buzima bwo kuva mu vy'isi, dusanga kenshi usanga mwari mufise abagenzi babatuma mugasanga muri kumwe muri ivyo bintu, mbega mu kibano aho wari usanzwe uba byarakoroheye? Ntivyanyoroheye na gato, ariko naragerageje, Imana iramfasha nk'uko mubivuga ko nasomye ijambo ry'Imana ari mu gitabo ca Paulo yandikiye abikorinto gice ca 14, naba nibutse neza ari umurongo wa 33 uvuga yuko abagenzi babi atari byiza kugendana nabo bonona ingeso nziza. Maze kubona ko mpinduye ingeso, nagerageje kwirinda cane mu by'abagenzi, cane mu biyovyabwenge, cane mu nzoga. Jewe inzoga nizo zari zangiza umuja cane gusumba ibindi byose. Hanyuma ngerageza kwirinda buke buke, hanyuma mbona ndabishoboye, Imana iranshobotsa. Ico gihe sinasubiye gukoza inzoga mu kanwa, mugabo gwari urugamba kuko ari igihe wumva nk'ikinyoteri kiko kiraka, icaka c'inyota c'ivyo wahoramwo. Ariko ndasenga Imana, ndibuka umukozi w'Imana ko ndambitse ko n'ibiganza asengera avuga ngo ibi bisigo biri muri uwo mwana, muri uwo musore nibimuvemwo mu izina rya Yesu. Aransengera, nanwe itabi ryinshi cyane. Rero ndibuka ko nagiye gutahura mu nyuma, maze kwiga iby'Imana nkabitahura. Burya zijya mbuto batera iyo bariko bararima itabi, bamwe ntibabizi mu gisagara, ariko ruguru itabi hari ahantu baririmira. Hari utugrene, utubuto tw'itabi, nasanze batwita ubusigo, ngo nukuyoreza ubusigo. Mu Kirundi c'iwacu niko babivuga. Candatahura ntikumbe inzoga nanwa canke iryo tabi nanwa byarimo ibisigo nyene. Ibyo bisigo byari muri jewe byari bimboshe. Hanyuma rero ndatahura, niho rero naciye mpagarika, ntambana gusoma ijambo ry'Imana, ndatahura bitari bike mu ijambo ry'Imana, kuko umuntu akwiriye kwihana. Uri umunyabyaha ukabandanya ibyaha ukabipfiramwo, atabuzima uba ufise, uba warapfuye bikuragenda. Tahura rero ko ndonka ubuzima muri Kristo Yesu. Cabandanya inzira y'agakiza. Nyuma y'imyaka 2 ndavyibuka naciye mfata ingingo yo kubaka n'uwo twubakanye. Uwo munsi rero wari umunezero, nca ndabandanya ubuzima bw'agakiza. Niho mpamagawe rero no gukorera Imana kugira nari ndababwiye urendi mu gikorwa c'Imana. Murakoze cyane. Tukiri ngaho nyene, hariho abantu bazokurikirana kino kiganiro kumbure barakiriye umwami Yesu, ariko bijya vyaha bari barimwo byanse yuko babiheba, bikanka yuko bihera, yuko nimba ari ubusambanyi bakagenda mu busambanyi, nimba ari akaboregwe bakaja mu kuboregwa. Mbega nk'umukozi w'Imana wobabwira iki? Ico nababwira nk'umukozi w'Imana, nababwira ko babandanya gusenga. Hanyuma hamwe no gusenga bakongera ko mbere no kwisonzesha, kuko ibyaha biba byarakugize imbata canke umuja, kuko umuja haragira igihe uba umuja w'icyaha ukakigumana, kandi byitwa novuga ngo byitwa ko wakijijwe. Turayibona mu ishengero kenshi. Igishengero maze kurimenya neza, nasanze ishengero rifise igicapo cyo mu bitaro. Ikibazo benshi bagira, bashaka kwitiranya ishengero n'ijuru, ariko sivyo. Mu ishengero hameze nko mu bitaro, haza abantu barwaye. Indwara nazo ziri kubiri, hari indwara zo mu buryo bw'impwemu n'indwara z'umubiri fizike. Rero mu kubw'ivyo mu ishengero twararabye dusanga hariho ibisata byose nka bijya biri mu bitaro. Hariho za medecine interne, hariho abantu bashikira abagwaye buke, hariho na urgence abantu bashikiramwo, hariho na maternité abana bavuka, harimo rero na twebwe nk'abavuga butumwa n'abaganga muri ziriya ministeri zitanu dukoreramwo. Dukora mu buryo bw'abaganga, tugenda duca hamwe duca handi kugira ngo dushobore gufasha abo bantu. Abo bantu rero babandanya ibyaha kenshi bafise imigozi ya karonda, imigozi yababoshe, ama esprit héréditaire, kenshi ni yakunda kubakwega. Aho biva kuri basogokuru na basogokuruza ibyo baciyemwo, cyo gituma atezwa gucibwa iyo migozi, bakavuga neza kahise, bakabohoka, bakaja muco twita deliverance, bakabohoka kuri kimwe n'ikindi. Turabatahura kuko baba bakiboshwe n'ivyo,
batezwa kubohoka iyo bakabandana no gusenga no gusoma ijambo ry'Imana kuko iyo umuntu akijijwe abavuye kure hariho impwemu mbi zamuganza z'ivyaha kucyaha cyose kirafise ico twita les portes d'entrée cyangwa se imiryango byinjiranyemo hanyuma mu kumusengera no kugara iyo miryango kayugaza amaraso ya Yesu kwijambo ry'Imana handi rivuga yuko iyo impwemu mbi ivuye mu muntu ikigenda ikazunguruka aho nyene hanyuma yasanga hari ahantu huguruye igacita n'izindi ndwi zisumbye ububi zikamukoresha ibyaha nico gituma biravye uzosanga abo bantu babandanya gukora ibyaha babandanya kubikora bakabikora bibi bigasumba n'ivyo bakora ubwa mbere bataranakizwa barakeneye kubohoka barakeneye ijambo ry'Imana ko rigwira muri bo bigasubirira ni nka kurya abasirikare bashobora gufata ikirindiro bafasha ahantu bakirukana abansi no kuvuga batasize ikirindiro gikomeye wa mwansi arasubira kwagaruka ibirindiro byacu rero n'ijambo ry'Imana n'amasengesho nivyo bikenewe hari igihe rero bisaba no gusenga no kwisonzesha kuko umwami Yesu yabivuze wari izindi mpwemu zitirukanwa n'ikindi atari gusenga no kwisonzesha mu ncamake birakenewe ko babohoka ego murakoze cyane ama twinjire muri teme yacu gukorera Imana mbega pastor gukorera Imana bisigura iki gukorera Imana bisigura umutwaro niko no bivuga gukorera Imana n'umutwaro Imana ishira ku muntu umutwaro w'umuhamagaro ikamuhamagara imuhamagariye gukorera Imana hanyuma rero akayikorera bigasaba kuyikorera mu kuri no mu mpwemu kuko iyo tuvuze abakozi b'Imana ni gukora neza ukinjira muri uwo muhamagaro ugakora iby'Imana ishaka atamuhamagaro ntiwokorera Imana nico gituma birasaba mvuga ko ari umutwaro ufatiye nk'akarorero abakozi b'Imana Imana yagire hamagara ngo bayikorere hariho nk'uwitwa nk'uwitwa Yeremiya n'umuhanuzi Yeremiya gukorera Imana iba ikindi naco ntosiga inyuma nuko Imana yabaragutoranirije gukorera Imana nyene Imana yamutoranije akiri muto niyo muhanuzi cyangwa muvugishwe n'Imana Imana yatoranije akiri muto kugira ngo ayikorere hanyuma aranatinya mu ntango harabaho gutinya mu ntango cyo kugira ubwoba ariko Imana iramuremesha iramubwira ko izobana nawe kandi ari imutoranije hari igihe yareka kuza kuvuga kuko ari nk'umuhanuzi avugira Imana yari afise uwo muhamagaro wo gukorera Imana mu buryo bw'ubuhanuzi mbere akareka yumvise ababaye kuko harimo n'intambara nyinshi ngira ngo ivyo ntitwabigezeko ariko nibuka yuko hari igihe yumva hagaritse yumva adendebukiwe birashika ariko rakorera Imana hanyuma noneho agaca abwira nk'ahabwira Imana ngo sinsubira kugenda kubabwira ko ntibumva mugabe Imana yacingwe ngo yace yumva muri we arico gituma navyise ko ari umutwaro umuhamagaro ngo akumva umengana amagufa yiwe ariko arasha agaca azinduka kugenda gukorera Imana kubabwira rero nico novuga mu byerekeranye no gukorera Imana ko ari umutwaro Imana ishira ku mugabo canke umugore canke ukiri muto umuntu wese Imana yashobora kumuhamagara agakorera Imana hama twumvise watubwiye intaya yanyu y'agakiza ingene mwakijijwe ingene mwahamagawe n'Imana murakizwa mbega umuhamagaro w'ubwungeri waje gute umuhamagaro w'ubwungere nawe nyene Imana irawushira ku muntu je natanguye kumva ubundi ko ndaraba nk'abungere ingene bariko barakora urumva nk'ikintu nk'ijwi rivuga yuko wumva ko ari gikorwa Imana iri kuyashira ku mutima wawe uvyumva mu ijwi ryo mu mutima kuko umuhamagaro uremezwa abantu bakaza bakakubwira swati abavugishwa kugira ati naho wicaye ngaho hari aho Imana iri kuraguhamagarira benshi baravuga ati jewe ndiko ndabona ndavye ndabona yuko ushobora kuba umwungere ndabona ko ushobora kuba umupasitori ndabona yuko ushobora kurongora ishenge hamwe ukamengura byigizayo mbere batangura no kutwita abapasitori tutaraba abapasitori umuntu arakwise pasitori wera umwungere tekada ukanavyanga ariko mu nyuma petit ape buke buke ukaza usanga nyene wabigiyemo kandi kimenyamenya yuko ari vyawe nuko bijamwo ubikunze kindi kimenyamenya cyuko ari vyawe nuko ushobora guhura n'ibibazo ariko bikanka kuvamo
kuko icyo nasanze cyo dar experience umuhamagaro w'ubwongere iyo umaze kubishikamo benshi baravyifuza atari byabo bakavuga ati yo bumwongera abantu bakamashaka kuba abapasitori ariko navuze nti hari ariko barifuza ibyo batazi niyaba yobaye ahantu ugera ari nk'ikoti ukura nk'uko nokuri ikoti ubona yikura ariko kubera ko umuhamagaro ukugobera ugumamwo ntuvamwo naho mukubita mu gutwi na uko bigenda kose nkoresheje iyo mvugo nukuvuga uragumamwo sinovuga ibibazo umuntu ahurira nawe navyo mwambajije ariko ndashanda kubwire ko umuhamagaro nyine ukugobera urumva ugoberewe numvise ngoberewe hanyuma bamaze kubimbwira birategurwa baransuka ko amavuta y'ubwongere ndajamo nyene neza ndashiramo amaguru yanje yose ubu ndimo kandi na sinzi icyo wozana kugira ngo mvemo yo Imana ishimwe cyane hama mumaze imyaka ingahe tumvise turakunda kumva bakwita sogo benshi tukuzi bakwita sogo kumbega iryo zina ryavuye he iryo zina rya sogo sinibuka umwaka ariko hano turi tuhamaze twahaje mu mpera z'umwaka wa 2019 tariki 14 z'ukwezi kwa 12 n'abanebutse neza twari hariya ruguru aho twakorera muri Rohero hanyuma umukozi w'Imana twakorana yitwa Tade n'ubu turacakorana twagize ibintu by'imigwi yo gukorera Imana dushiraho abavyeyi n'abana bamwe baravuga bati umwe wese yarafise abana agiye azoguma akurikirana twari tukiri n'abakenyi mu ishengero hanyuma ico gihe rero abavyeyi bari prononsa abana babatonda inyuma nisanga nisigaranye jenyene sigaye jenyene rero niho pastor Tade yaca avuga ati Charles wewe ataca abasogo uko abandi baronse abavyeyi nka papa n'umwana ati rero aca abasogo wa twese iryo zina ryaciye rifata ku buryo ubu niyo uje ngaha nk'abantu bashasha muri iyi myaka baje babaza ngo Pasteur Charles niwe turondera barashakisha nyuma hari igihe aca ngo yango ngo ubwo nturi kuravuga sogo sogo rero niryo rifata cyane naramaze kuba sogo sogo nyene nasanze nisanze nyene ndi sogo muri ntumbe nuko nabaye sogo nyene bagiye barambwira ati burya twarabona kuri sogo burya nyene wabaye sogo mbere abantu bashasha baje bakumva sogo baje kundondera baca bavuga bati bakaza tukabonana tukaganira mu nyuma rero niyo baza kumbwira ati rega twebwe twumvise baturungika kwa sogo ati burya twaje tuzi ko ari gitama dusanga kingaho kiza kutubaza neza ngo ni wewe sogo ngo neko bakwise sogo cyatangwa kugisikita kuri ya myaka yanje bacha bambira ngo twaje wewe ufise nk'imyaka 45 yaciwe nuko ryate sogo mu ncamake nararimenyereye nsanga nyene nabaye sogo nabaye sogo no mibarabara hirya no hino nciye hose basazi kibibabwira nsanga ndi sogo yabagerageza kuvuga ngo sogo yavuye hanyuma nkavuga ntoya je ngarukira kuri sogo gusa sogo kuru je ndi sogo uko niko nabaye sogo re murakoze cyane nanje nari shaka kumenya aho sogo yavuye hama mumaze imyaka myinshi muri mu gikorwa c'Imana ariho benshi usanga birukira kuba bungere bagashaka kuba abapastori mbega iyo myaka yose y'ubungere mbega vyaraboroheye gukorera Imana iyo myaka yose neziye ntambamye uba mwarahuye nazo murakoze cyane nibyo nari nameze nk'ushaka kuvuga kare abantu batabizi ntibaba babizi nyene mu gikorwa cyose s'ubwongere gusa igikorwa cyose harabaho ibibazo harabaho intambamyi kuko je nabwiye abantu ntutaragera ahantu uhagarara nko muri Carrefour mu mayira 2 canke 3 usigara wibaza ati mbega ni Imana yampamagaye narihamagaye byagenze gute uragera kuba ahantu nyene nk'umukozi w'Imana umukozi w'Imana wese ndibaza turaganira arashika mwe naho hantu ibibazo turahura navyo
nabwiye abantu nterega bose ntibadutera amashurwe hari n'abadutera amabuye hari amajambo avugwa hamwe n'abandi kumbure kuri urabiyobora nabi ko je ndi Sogo kandi ndi mu barongozi mu batanguranye n'ishengero ry'Urutare abandi cegera c'umuvyeyi wacu mama wabontu twubaha turongoye hano iwe rero urumva byinshi bibazo biza bishikira kuri jewe biza bibazwa jewe usanga je ndabibazwa byinshi cyo ituma rero intambamyi nazo ntizibura zirabaho zigikorwa c'Imana igihe umva udendebukiwe ivyo byarashitse ariko nico nababwiye yuko atakintu na kimwe coza ngo kibinkuremo turahura n'ibibazo by'abakristo gahura n'intambara gahura na cyane gushira abantu mu mihamagaro sanga bamwe barakugwanya ati kujya ko yagiyemo gute mbere ministère pastorale yoyo nasanze nakunze kuvuga nti ni ministère compliqué usumba izindi ministère ko turafise ministère zitanu canke amabango atanu bamwe bahamagawe kuba intumwa bese nitwahamagawe kumwe turakorana nabo abandi bahamagawe kuba abavugishwa abandi abavuga butumwa hamwe n'abapastori yo nabigisha kuko gitumira ibango rinagoye cyane ni kuri uru rutoke rwambara impeta ishengero ryo mu rugo niryo shengero tutezwa kubanda gutangurirako iyo utarongoye ishengero ryo mu rugo neza mu byo twigishijwe mu nshingano z'abungere n'ijya karere nk'iri nturishobora rero haba intambamye nyinshi cyane kuko dukorana n'abantu bashaka kubyinjiramwo nko ku nguvu badakwije ibisabwa mu gitabo ca mbere ca Timote gice ca 3 niho tubonera umuhamagaro w'ubwungere ngo niwe washaka kuba umuzezi wa shengero wifuje ikintu ciza hanyuma hari ibyo kugira umugore umwe hari ibyo kuba abana bakumbira n'ibindi byose bijya duhura navyo ariko izo zose ni intambamye nta ntambamye hari n'intambamye zikomeye cyane nk'abana babungere ugasanga ntibaja mu by'ubwungere cyane kuko abungere bateba kwishengero hariho n'abandi batavyifuza babona yuko umenga ari ikiganiro tiko turakora canke tiko turategura inyigisho ku bana babungere ariko nabo nyene bahura n'intambara nizo ntambara turazigira intambamye turazigira ku bana bacu ku miryango ivyo byose ni intambara tugenda turagwana mu ncamake ni byinshi ariko hakuru ni intambamye nyene mu gikorwa turanabimenyera kuko mu wese ahura n'intambamizi muri domaine mu gikorwa ukora ni ibintu rero twamaze gufata nk'ibisanzwe turazi yuko bishobora gushika ariko cyangombwa tugumako nituva ko uko byogenda kose intambamye zo turahura nazo mu bo dukorana n'iki ariko ivyo byose turagerageza tugashobozwa n'Imana Imana ikadushoboza kubicamo kandi tukabirengana murakoze cyane hama tumaze imishanke tumva abungeri b'amashengero cyangwa ugasanga abavugishwa ugasanga muga ntibigeze basubirwa amavuta mbega ico kintu nk'umukozi w'Imana ico kintu shoba cemewe n'ijambo ry'Imana muri cyo twokwita isi y'impwemu mu isi y'impwemu hari ibintu byinshi cyane harimo byiza na bibi kuko nocishurira muri uwo muhamagaro hariho abahamagawe n'Imana ukuri hariho abahamagawe n'abantu hariho n'abahamagawe n'ibintu baje rero barondera ibintu bakabibura muhamagara ubuzimi buhereyaho bahamagawe n'abantu uwo muntu yamuhamagaye bicanganye nawe biba bicanganye rero ni ikibazo gikomeye cyane muri monde spirituel cyane twebwe nk'abungera Imana yatugiriye neza muri ayo mabango yose turafise ko doze turanigana n'imyuka mibi y'abahanuzi bazana ubuhanuzi bw'ibinyoma turanigana tuca tubyita imyuka mibi turahurana byinshi cyane biri mu ntambamye ariko kandi nkuko mubivuze biraboneka ko harabihamagaye n'abahamagawe n'abantu n'ibintu ariko no kuvyemera tukagenda turakosora nico ituma dukorana n'inani z'amashengero
hirya no hino kugira ngo bimwe tukagira amaseminaire. Ico twabonye coco gikenewe cyane dukwiriye kugwiza, bugishengero ryubatse ku mabuye abiri. Usomye mu Banyefeso 2:20 ni intumwa n'abavugishwa n'Imana. Igicapo c'ishengero tukirabira mu gitabo c'ibyakozwe n'intumwa, cyo bita Eglise primitive, ishengero ryatanguye naryo ryahuye n'intambara nk'uko nyene, ariko ico kiduhagarika tukabandanya nuko Yesu yarivuze ko kwishengero ryubatse ku rutare, kandi ishengero n'amarembo y'ikuzimu azorinyiganza ariko ntazorishobora. Rero nta n'urugamba, ivyo byose birimwo mu byo tugwana navyo, niyo myuka mibi cyane cyane iyo duhuye n'abantu bihamagaye bahanuzi, gasanga bariko barazana ubuhanuzi bw'ibinyoma. Ivyo byonona biyabije kutwononera intama. No kuvuga rero dutezwa kuba maso kugira ngo amabingira, ko Yesu yarabivuze ku by'amabingira. Yesu yavuze ngo amabingira azokwinjira. Ariko icyo nshimira Imana nuko nubwo hari amabingira hariho n'intambwe. Imana hari icyo yakoze. Iyo twigishije abantu neza, icyo nshatse kugera ko cyane kuvuga nuko ishengero ryubatse ku mabuye abiri, urufatiro, intumwa n'abavugishwa n'Imana. Iby'intumwa zitakoze ntitugomba kubikora. Hariho n'amashengero yizera yuko ibikorwa by'intumwa byaheranye n'ikijya gihe cy'intumwa nyene. Ibyo sivyo. Tugwana na doctrine cyane, inyigisho z'ukuri kugira ngo zigwanye inyigisho z'ibinyoma. Kugwanya ibinyoma no kuvugisha ukuri gusa. Iyo nyigisho z'ukuri ziri muri Bibiliya. No kuvuga rero ko nasanze ishengero rikwiriye guhagarara neza ku buvugishwa bw'ukuri bwa Bibiliya, kuko nahatamuvugishwa n'umwe yovugishwa. Ndazi neza ko Imana yaramaze kuvuga kuri wewe, ku buzima bw'umwe wese muri Bibiliya, mu gitabo cyitwa Bibiliya. Kuko Bibiliya birashoboka ko amajambo yose ari muri Bibiliya atakuraba wewe, ariko mu buryo bw'ubuhanuzi amajambo ya Bibiliya twese araturaba. Rero no kuvuga ngo ishengero rikwiye kwigishwa kugira ngo tuve muri ivyo bintu. Sinoreka gutanga umuti n'uyu n'umwe, nuko ishengero cyuriye guhagarara hamwe nuko rihagaze ku mabuye abiri y'urufatiro, intumwa n'abavugishwa n'Imana, rikwiye no guhagarara ku maguru abiri, ivuga butumwa no kwigisha. Ivuga butumwa riraha, ivuga butumwa n'umuriro, n'ubutumwa buza nk'umuriro. Nico gituma abageni babwira ngo umuraba makara ntimuburubeya. Hariho abaza nk'urubeya rero bakabiragira bakarurumba hanyuma bigahera. Kiza cyabyo birarurumba bigahera, ariko hariho amakara. No kuvuga akagatoke gahereza niko kwigisha. Abantu barakeneye kubwiga ubutumwa bw'umuriro bakarurumba, muga bakariroga kenafure. Bakagera ahantu bakatibuza, bagatuza bagatekana, bakicara bakigishwa ku birenge by'intumwa. Birakenewe rero, ico ni umuti twaronse. Imana yadufashije hano, turagerageza kuvuga ubutumwa tukekiribura, tugashiramo no kwigisha. Inyigisho nizo zitanga urufatiro kuko abantu batuza bakareka kururumba no kwiruka n'ibihinda byose, bagatuza bakumviriza, kumvira naco n'umutahe. Yego hari abatunanira muri za ntambamenye bakagenda, ariko hari igihe agenda ugasanga aranagarutse. Rero nuko turiko turakora, tukorera Imana, tubona ibitari bike ngene biriko biragenda mu ncamake. Murakoze cyane. Hama n'izihe manuro uha ugwaruka ko radukurikirana ruvuga ati ejo so umukozi w'Imana, ejo nzobiki, impanuro uha ugwaruka? Urakoze cyane. Impanuro kugwaruka zirakenewe, kuko dutakaje ugwaruka tuba dutakaje kazoza k'ishengero. Si kazoza k'ishengero gusa, mbere na kazoza k'igihugu. Yego. Ugwaruka rukeneye impanuro kandi nyinshi kugira ngo bakorere Imana batuje. Ni kimwe ariko ndavuga, nta kandi gasabiko tuba tubaha, nuko bicara bagatekana, bagatekereza, bakaba ku birenge by'intumwa. Yesu yatoye abigishwa, ugwaruka nabo bigishwa, tugategura abigishwa. Nasanze ikibazo twagize mu myaka yaheze, turiko turagerageza kugira ngo bigende neza, usanga twateguye abantu kuba abanwanyi. Ntidutegurira kuba abanwanyi b'ishengero, dukwiriye gutegura abigishwa. Ko muri Matayo 28:19 kubandanya havuga ngo nuko nimugende, iri bango ry'ubuvuga butumwa turayisangira twese. Tubwire abantu, tubigishe bahinduke. Gwaruka rukeneye impinduka, guhinduka, bakahinduka abigishwa,
uriyo guhinduka abanwanyi bahinduka abigishwa. Ego. Umwigishwa nawe ni ukurikira umwigisha. Yesu yarabivuze ngo umwigishwa ntaruta umwigisha, mushumba ntaruta shebuja. Ego. No kuja ku birenge by'intumwa, no kwigishwa. Ego. Hanyuma bagaca bugufi, bakagenda bukebuke, nubwo bafise amaraso ashushe, turafise ukuntu tubarera, tukabaha impanuro zo kwitonda cyane cyane muri iki gihe. Hari ibintu biguruka byinshi muri iki gihe, igihe cya technology, usanga hari ibintu byinshi bibatwara bibasamaza. N'ivyo nyene tubashira mu bikorwa kugira ngo bakorere Imana, nabo twakiriye bashasha twifuza ko baca baja mu bikorwa. Bien sûr hariho abo bidakunda cyangwa baca batunanira canke, ariko turakeneye ugwaruka ruteguwe neza. Kibazo twagize ni model, turakeneye model twebwe uko tuzitwara cyangwa ko tuzifata mu retraite tugira nk'abungere, dutegezwa kwitwara neza kugira ngo ugwaruka turiko turarera nago rutufate ko karorero, nabo ba karorero. Paulo yigishiye Timotheo amubwira ati Timotheo ukwiriye kuba icitegererezo mu byo uvuga, mu byo ukora. Rero birakenewe, turakeneye model, harakenewe model rufatiro. Nivyo rero numva navuga kugwaruka tubahanura kugira ngo bashishikare gusenga Imana, ibajanwe n'ivyiki gihe. Kuko hari ijambo ryanditse mu Baroma, Paulo yandikiye Abaroma igice ca 12 uhera ku murongo wa mbere, ababwira guhinduka ngo ntimwishushanye n'ivyiki gihe, amara muhinduke rwose mugire imitima mishasha. Ngo niho gukorera Imana kwanyu kogira ikimazi. Turakeneye ko baba ibikoresho vy'ikimazi bigiranye n'icyo kimazi nyene, n'abantu b'Imana n'abakozi b'Imana. Ego. Ndumva ari ivyo. Ego, murakoze cyane. Hama mu gusozera ikiganiro cacu, umukozi w'Imana urumwungere kandi ubimazemwo imyaka myinshi. Mbega mwoduha impanuro, ugatanga impanuro ku bakozi b'Imana bariko baradukurikirana muri rusange? Murakoze cyane. Ku bakozi b'Imana bariko baradukurikirana, twobahanura cyane cyane guca bugufi. Ego. Hari ikintu cabuze mu bantu, guca bugufi no kumva no kumvira. Kumva ni kimwe, kumvira ni kindi. Ego. Kumvira n'umutahe. Kindi nosiga inyuma nuko umuntu wese tumufata nk'umukozi w'Imana. Umuntu wese akijijwe agakorera Imana aherereye, kuko podium iri hajya ukorera. Namwebwe nk'abanyamakuru, amenyesha makuru, muri abakozi b'Imana. Ego. Mukoze inshingano zanyu neza, ibyo muri ko murakora byose mukabikora neza, mu kugororoka no mukuri, mujya mu muri abakozi b'Imana. Ego. Rero nico gituma no muri vision canke kwerekwa ku ishengero ry'Urutare turabivugamo, tukwita ngo nuguhindura bose kuba basirikare mu ngabo z'Umwami Yesu. No kuvuga abantu bama bagavye gukora igikorwa ciza cyose, no kuvuga ijambo, ubwira umuntu ijambo rimufasha abantu bakwiye kuribwirwa. Hanyuma ibyo byanditswe byera navyo biraturongora kugira ngo bitugirire ikimazi, kuko gitabo ca mbere ca Timotheo igice ca 3 murongo wa 16 haravuga ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kugira ngo bitugirire ikimazi, biduhane bikenewe, biduhanure, bidutoze indero. Murongo wa 17 uvuga ngo kugira ngo umuntu w'Imana abo umuntu ashitse gose kandi ashobora gukora igikorwa c'Imana cyose akagikora neza. Rero aho ukorera, aho umuntu wese akorera, abakozi b'Imana turahanurana, agiye duhura mu retraite tukavugana, harabagiye barahinduka, turafise inaye nyinshi. Rero Imana igenderagira neza, turipfuza yuko twoba dukorera Imana mu kuri no mu kwera no mu kugororoka, twisunze ibyanditswe byera. Birashoboka twemere guhinduka, habeho guhinduka. Rero Imana yo mu ijuru idufashe kandi dushoboze, ko niyo idushoboza kandi iradushoboza. Eko, murakoze cyane, turabashimiye. Turabashimiye, murakoze cyane muri kino kiganiro. Sinzi yuko bamufise akajambo ka nyuma, toradutanga akajambo ka nyuma mu gusozera ikiganiro. Turabahaye ikaze. Akajambo ka nyuma dusozera no kubashimira namwebwe mwakoze kudutumira, kandi n'ikindi gihe akanya kabonetse muzotubwire, kumbure no kuyandi mateme. Kugira ngo dushobore kugira ico dufashije, kugira ngo
twubake ishengero, imiryango, ishengero n'igihugu. Ego. Ko dukeneye imiryango imeze neza, iyo dufise imiryango imeze neza, kuko abo dufise mu mashengero baba mu miryango, natwe turi imiryango. Ego. Ni shengero cari mira neza, n'igihugu naco kikamera neza. Twifuza kubaka Burundi bwacu nk'igihugu ciza c'indero, igihugu nyene gifise urutonde rumeze neza. Byose bica bigenda neza. Murakoze cyane. Natwe turabashimiye kuri kano kanya mwaduhaye, turabashimiye cyane. Hama reka dusezere abakunzi ba Burundi Gospel TV. Shalom shalom, naho ubutaha Imana ibahezagire.